Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Inyuma y'iyugururwa ry'isasa risanzwe rya Kigarama 2022 ku munsi wa kane igenekerezo rya mbere Kigarama, inama nshingamateka yaciye ija ku kivi muri ya ntumbero yayo yo gutora amategeko meza ku neza y'abene gihugu. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 8 Kigarama uyu mwaka wa 2022, inama nshingamateka yarakoranye mu nama ya bose kugira bige bongere bemeze integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nimero 1 agakoni 28 ryo kuwa 23 Myandagaro 2026 rigenga amategeko agenga abakozi ba leta mu Burundi, Statut Général des Fonctionnaires mu rurimi rw'igifaransa. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi Deo Rusengwamihigo niwe yari yarungitswe na leta mu nama nshingamateka gusigura ibijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa. Yamenyesheje ko ije gutuma amategeko agenga abakozi ba leta abamwe kuri bose, kuko wasanga hari imigwi imwe y'abakozi yiharije amategeko ayigenga, ugaca usanga na bimwe vyo kunganisha imishahara bica bigorana. Iyo nteguro y'ibwirizwa ije kandi yisunga umugambi w'igihugu wo guhinyanyura ibijanye n'intwaro, Programme National de Réforme de l'Administration, yongera ishira imbere gutanga uturusho bivanye n'imirimo ishimishije umukozi azoba yaranguye. Ayo mategeko azoshira mu migwi kandi abakozi basanzwe bakora ubuzi bumwe, ico bita classification des emplois mu rurimi rw'igifaransa. Inyuma y'iyo mvo n'imvano, abashinga amateka barafasha akanya ko kubaza ibibazo. Ikibazo caje ubwa mbere kijanye n'abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu bari basanzwe bafise amategeko yabo bagenga hamwe n'imishahara bijanye, kuko basanzwe bafise akazi kiharije. Hubatswe ibintu byinshi cyane, ariko harimo ikibazo bari bagize miseze bari banzaniye, cyari ikibazo cyavuga kiti none ko bavuze abandi ba fonctionnaire mugabo abo muri service de santé none ko bo batavuzwe, none bica bigenda gute, bo baca bajahe? Aha naho baraza mu murwi baraza gutanga lumiere kugira ngo abantu bumve na cyane cyane igishasha ico babona bahinyanyuye, igishasha babona bahinyanyuye kugira ngo noneho aba muri service de santé bashobore kwinjiramo. Igishasha babona bati cyari fondamental kugira ngo dushobore kubinjiza muri iyi Statut Général des Fonctionnaires. Ico baraza ko turabona hari ama article menshi bagiye bavuga, ariko baratubwira ikirimo priorité cyatumye la clé yabaye. Aho umukuru w'umugwi wamaho ujejwe ibijanye n'imibano, iterambere ridakumira, ugutahukana impunzi no kunganisha amahigwe, wari wize iyo nteguro y'ibwirizwa ku bw'ibanze, yarasiguye ko mu kwiga iyo nteguro y'ibwirizwa bashizemwo n'abaserukira abakora mu gisata c'amagara y'abantu. Leta yipfuje yuko le statut général yoba véritablement général, kuko uko yari yasa nuko igenga 10% gusa y'abakozi ba leta, kubera hari ama disposition particulière agenga abarimu, akaba n'ama disposition particulière agenga abaganga, abo nabo bateranije bashikana 90%. Aje gituma kugira ngo bibe véritablement général abo bose bateza kujamwo. Rero aho byari byagombye kugorera ni kuri ama disposition particulière agenga abaganga, kuko bo twasanze agengwa n'itegeko. Iryo tegeko ni rimona ngaha dufise aha tarashoboye kucukumbura turarironka. Auparavant uko integuro y'itegeko yari yubatse, tutaramenya ko rino tegeko rihari, turabona ko effectivement hariho ikibazo cyane ku bintu bijanye na ibintu by'amadiscipline n'iki. Hano akavuga ati uko itegeko ryubatse nk'abaganga uzasanga au niveau déontologique, au niveau de ukuntu la rigueur ku kazi
izo légere mu gihe bo bari bafise biri muri iyo tegeko yabo. Iyo yari lakine ya mbere yatuma iyo parti iteza kwa renforcer kujanye n'abaganga. Rero ikindi nuko byari bigoye guca tujera iyi statut général ukwiri mu gihe abaganga nabo bafise irindi tegeko ku ruhande, mu gihe kandi uko le titre y'iri tegeko ivuga ko ari disposition particulière du statut général des fonctionnaires, nama disposition particulière du statut général. Byumvikana ko n'ahari itegeko riririye kuri statut général, umva kugera ivyo bintu bibiri byaca bigora. Rero niho byace bangomba ko tutuma ko nyakwa mushikiranganje w'amagara y'abantu ko nawe yoza kujyagire intererano yiwe. Hanyuma yadikundi araza na nyakwa mushikiranganje w'abakozi n'akazi, turicara hamwe, ntibyoroshe namba kuko abaganga bo bavuga bati iri tegeko stanaki harama arimwo yavuye mu biganiro twagiranye na leta. Aho rero harimo ama avantage analiya, hakabamo n'ibintu by'ama indemnité de risque ni byinshi. Tubiganiriye mu ntango kwa ko tutahuza, niho byabaye ngombwa ko hajaho ini commission tuvuga ko ari paritaire, commission y'abatekinisiye bo muri santé na commission y'abatekinisiye muri fonction publique baja hamwe. Twavuga ati lo souci nuko leta yasavye ko tubaka statut général imwe murondero kuntu tugera iri tegeko. Bagiye hamwe rero niho babona bati ibi biriteni en compte muri rya tegeko muri statut général mu bijanye na politique salariale. Ati ibi navyo turakeneye ko bifigira mu itegeko en bonne et due forme. Kuri ico kibazo nyene c'abaganga, umushikiranganje yarabahumurije ko imishahara yabo itazogabanuka, ahubwo ko intumbero ari uko abahembwa make nabo baduzwa imishahara. Haragiyeho umugwi ugizwe n'abantu bo muri minisante, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Ubwo bushikiranganje rero bumaze gushiraho abo bantu, ico bakoze barumvikanye, arico gituma vyanatworoheye kugira ngo amategeko agenga abakozi bakora mu buganga dushobore kuyinjiza mu mategeko agenga abakozi bose. Kuko iyo atinjiramwo ayo mategeko agenga abaganga, iyo atinjira mu mategeko agenga bose, twagira tugira ingorane zikomeye cyane. Amasendika yose y'abarimu yari yamaze kutumenyesha yuko mu gihe iryo tegeko naryo ritokwinjiramwo nk'uko nabo bemeye kwinjiramwo, yuko bagiye kugira yegere yo guhagarika. Imana rero iradukingirira tuja imbere, iyo dusengera twumva, abaganga tuyaga twumvikana, iyo komisiyo turaheza turumvikana. Minisitiri wa Sante ndagenda ndamwegera, arahamagara abatekinisiye biwe, tuyaga twumvikana, turaja no muri komisiyo tuyaga twumvikana. Ayo mategeko rero acarinjiramwo, kandi ntaco bahomvye kuko inyungu zose bari bafise zarinjiye muri par emploi, ntaco bahomvye na gatoya, ntaco bahomvye kuko twayaze dushira hamwe tuyaga twumvikana, hanyuma dusanga nta na kimwe cononekaye. Nk'uko nariko ndabivuga, mu kugira iyi politike twararavye umushahara w'umwe tujanye n'akazi bakora, duca rero nyamishahara tuyishira ku munzani. Tugishize ku munzani niko rero kubona ko hari abisumbuye bari hejuru, hakaba abandi bari hasi,
hakaba n'abandi bageze hagati na hagati. Kuri uwo murongo wo hagati rero niwo twafatiye ko dufata ko ari umushahara, ari umurongo wo hagati usa n'uwubereye. Abari munsi icyo gukora n'igiki ni ukugerageza kubaduza kugira ngo begere gushikira wa murongo wo hagati. Abari hejuru nabo abo ni nk'abaganga, kirazira kubamanura aho yamaze gushika ntumumanura, ahubwo uduza abo munsi yiwe kugira ngo baze bamwegere. Aha nagira ngo muhumurize abaganga bari ngaha, ntihagire uwiyumvira ngo ejo ngo azomanuka ngo azotera asubira hasi na gatoya, ahubwo kugira ngo ubusumbasumbane buhari, abari hasi tuzotera tubaduza gahoro gahoro baduge bashike kuri hagati na hagati, hamwe nka bose basa n'abahurira. Mugabo uri hejuru ntazomanuka, uri hagati na hagati uwo ni byiza birabereye. Uri munsi nawe ni ukumuduza gushika ashikire hamwe abandi bari hagati na hagati. Ico nico rero duteza gukora cihuta kandi kiriko kirakogwa. Kuri ico nyene cuko abari hasi bazoduzwa imishahara, ikibazo caciye kigaruka kijanye nuko amafaranga azoba kenewe yose azoshobora kuboneka. Ibi bintu concrètement, pratiquement, ati est-ce que ibi bintu nta impact budgetaire bizogira, nta buryo bundi muri ibintu byo kugira ngo bamwe n'abandi washobora warazi ko azogenda akaja agafata retraite à 65 akaba ari byo yarazi, ubu mukamubwira muti agende à 60, ati none ico kintu aracyaba ati ati nukuraba décret, aruneje ko ati nukuzaba ama texte d'application dans le décret notamment, baze barabe koko ico kintu ngene bo bihinyanyura neza ku buryo bi répondre à la situation turimo. Iki rero twumvise insiguro hariya muri komisiyo batanze, ni ikibazo cyumvikana neza, ariko ikibazo ubwo hari n'uwavuze ati none ati ijya titre 4 ati buriya ica yishura ku kibazo cya novuga cya insertion, ikibazo cya insertion y'iyo loi cyanye yibigenga abaganga kugira ngo bishobore kuba adapté byinjizwe muri iyi projet de loi ishasha, mvuge ko ari ishasha modifié. Donc ibyo byose ni ibyibazwa by'abashinga amateka bibaza, ariko naha encore une fois biragaruka bivuga biti cyane none concrètement twabishize bizokunda, c'est la grande question. Bizokunda kuko wavuze ati bivuge ati n'abaganga bavyumva n'abakozi bavyumva, mengo yariko arashaka gutega umutego, mugabo n'ubundi bizovugwa. Aha rero twagira ngo mu byo umushikiranganyezi tumusaba aza kutubwira ni mbega uko nyine abashinga amateka bavuze, mbega ibi bintu nta implication budgetaire bizosaba, nta bintu bw'uburyo mu mahera igihugu gikoresha, nta bintu by'amahera aziyongera azosabwa yiyongera. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, bizokunda. Icya gatatu, mbega ama texte d'application inyandiko zizoherekeza zizoshobora gutuma iri bwiriza integuro y'ibyifu ija mu ngiro, murumva muyimekirizane, murumva muyibona mu mpande zose dans tous les contours. Ariko ndibaza nti mbega kubishira mu ngiro murabona ko bizokoro, kuko kwemeza uko gusubiramo iyi statut général des fonctionnaires ni kimwe,
ariko kuyishira mu ngiro naho nikindi. Nari mfise rero umwitwarariko wari ufatiye wa mbere ku ngingo ya 4, ariko umugwi w'amaho nabonye ko kiri mu mamanduma, ndeka ndakivuga ukundi mugabo nabonye ko kiri mu mamanduma. Nkibaza ni statut général des fonctionnaires nkuko mwabisiguye na mwebwe nyakubahwa mushikiranganje, ariko muvuze politique salariale kitable, murabona ko bizokoroha kubishira mu ngiro? Kuko ahandi ko ndiyumvira les administrations personnalisées de l'État, tuzi ko abakozi baho basanzwe bafashwe neza kurusha abari muri secteur public. Nibyo mwatubwiye ko hari umugwi uriho kugira ubirabe, ubwo ntituzosanga n'ubundi ku rwego rw'abakozi bakoresha uburyo bwa leta hariho abo twibaza ko twagiriye harmonisation salariale, mugabo kurundi ruhande tugasanga hariho abagumye bari hejuru. Aha haca hazamo cakindi c'ama avantage umukozi aba amaze kuronka, umengo hari itegeko risaba ko atosubira inyuma. Ubwo murabona ko kubishira mu ngiro bizokoroha. Nagira na jewe numve mwebwe mu bikora buri munsi ko mubona yuko by'ukuri bizokoroha, ahubwo nce mbaza mu gihe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yoshira ku mukono vuba muharura kwiyi statut des fonctionnaires dusubiyemo izocitangura kuja mu ngiro ryari, nta impact budgetaire mwibaza bizozana? Ivyo vyose nkibaza mwebwe nk'abasanzwe babikurikira vyoba vyiza muhaye umuco abaserukira bene gihugu ndetse n'abene gihugu bariko baradukurikirana nabo bakumva ako karusho kagiye kuvamo. Iyi projet de loi nuko yakoma ikiya cyane cyuko yashobora kuze izo kimwe bishimira bihinduka cyane ko abafonctionnaire baba bari gérer ngabo kandi bigasaba n'uburyo muma kizabaze gucanga abandi ko bizosaba uburyo kandi bwinshi. Nashaka mbaze igihe bashaka umukono n'impact financier bizotwara kugira babaje neza gutunganya no kumenya ikiringo iyi politique yari bagiye ko mu ngiro ku buryo abantu bose bari icyo kimwe bakora hamwe bakora mu bikorwa bimwe. Banyakubahwa abashinga amateka bati abakozi ba leta barindiranye igishika ya politike yo kunganisha imishahara. Mushikiranganje mwogira akajambo mu batekereye? Rena kubaza nk'umushikiranganje w'abakozi ba leta no munsi turi kumwe ngaha muri EBC, abakozi ba leta bariteze ijambo nyamukuru ico twamba gusaba kuri mise en œuvre de la politique salariale. Yoshikiriza iki kugira ngo iyi politique salariale abakozi ba leta barindiye kuva kera no munsi bajana ijambo bumve ijambo nyamukuru aho ibikorwa bigeze? Nico tunagomba kuvuga ni yavuze ko hari komite iheruka gushirwaho muri primature, twagomba tumubaze état d'avancement des travaux de ce comité kugira ngo abakozi ba leta bumve uyu mugambi wa politique salariale aho n'umunsi ugeze, bumve kwejo ushobora kuja mu ngiro. Murakoze nyabiteka. Kuri ivyo bibazo by'abaserukira bene gihugu umushikiranganje yaratanze umuco. Ukubikora twisunze ibintu byinshi, twagerageze kwegeranya ico twise répertoire des emplois, imyuga kuyishira hamwe, hanyuma tukaraba imyuga yose, umwuga ico twisunga mu kugira ngo twemeze kuyu mugwi w'umwuga uba. Aho rero twarafatiye mu kuraba ubushobozi, mu kuraba ubutatani bw'imyuga, mu kuraba tekinike irimo n'ibintu byinshi
twisunze. Ivyo rero vyaratumye imyuga dushobora kuyishira mu migwi. Mu kuyishira mu migwi rero nivyo vyaciye bidufasha mu gushiraho politiki salariale, mu gushiraho politiki ijejwe imishahara. Urumva rero imyuga uko igenda itatana uko itari imwe niko imishahara usanga idasa. Ariko iki rero mu kugikora duca twisunga mu kuraba imishahara, turaba mu kuyishyira mu migwi, turaba icyo bita la part emploi. Iyo part emploi n'akazi umuntu aba akora nyene, umuntu aba ajejwe gukora ako kazi kamuhemba, kazomuhemba. Hama tukaraba gutanga amanota bivanye n'ukuntu umuntu yinjiye mu umwuga winjiriyeko, winjiye ufise amashuri ayahe, winjiye ufise diplome yihe. Ivyo vyose bica bijana rero nivyo bita part indiciaire. Hanyuma ivyo rero tuvyisunze vyose biratwereka yuko ikibazo yarafise honorable yabajije ikibazo ca mbere Dieudonné, ivyo birashobora kutwereka yuko twokwizera yuko atabusumbasumbane bujamwo, kuko tuba twafatiye ku bibazo bimwe, cyane cyane ku myuga twateranije twashyize hamwe uko tugenda turaba uko imyuga idasa. Premier Vice hari ikibazo yabajije ati aya mategeko agenga abakozi mubona yoroshe, muzoyashira mu ngiro gute? Aya mategeko nayo gushirwa mu ngiro cyane cyane biraryoroshe kuko agenga abakozi bose. Ubwa mbere imbere y'uko aya mategeko ajaho ageragezwa kujaho, hariho icyo nokwita akajagari. Wasanga aba bakora aka kazi uno munsi bagahagarika akazi ngo twe tutugiwe ntituzokora, bwaca mu gatondo ukaza wumva abandi nabo nyene bahagaritse. Abo rero kugira ngo bemererwe gusubira kuva muri ako kajagari, leta wasanga yabemereye akantu n'akandi yabongereyeho. Bamwe bumva bati bariya baronse, nabo bagaca bazinduka bahagarika kugira ngo leta ibandanye itambuka, nabo nyene ikabemerera. Mu kubemerera basanga itabemerera ibisa bitangana, bigaca bitera rero ubusumbasumbane buteye akoba mu mishahara. Ugaca usanga ay'umuganga ahembwa, ay'umwarimu ahembwa, ay'uwundi ahembwa ntaho bihuriye, kandi diplome bafise zasa n'izangana. Ico rero nico catumye haca haba iyi politiki salariale, iyi politiki yerekeye imishahara n'akazi, kuraba ukuntu amadiplome angana, impamyabushobozi zingana zogerageza kuja ku mushahara ususa cyangwa wegeranye, ubusumbasumbane bukagerageza kugabanuka. Honorable Martin yavuze ati mwararavye impact financier y'ibi bintu muriko murakora. Nivyo impact financier iteza kuhaba. Iki rero nibaza yuko nico gutosora kandi caratosowe. Hariho abatekinisiye kandi babijejwe kandi babishoboye muri Ministeri ya Finance, hakaba n'abatekinisiye
komisiyo bijejwe kuri minisiteri y'abakozi n'akazi mu maminisiteri yose. Iki kintu twibaza ko atangorane kizotera, twizere ko leta iki kintu izogikura mu nzira. Iyi impakite finansiye nivyo iteza kubaho, ariko ntizonanirana, ntikizokwanga gutambuka, kuko leta irinze iciyemeza nuko ibibona izohera n'ukuntu izotambuka. Bamaze kuyica ijya nino hamwe no kwemeza impinyanyuro z'umugwi w'amaho wari wagize ku bw'ibanze, bakaba baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.